Ndabaramukije abakunzi ba Bienfo ba Bienfo Plus mwebwe mwese muriko muradukurikirana nizera ko mumeze neza ayiwanyu munkundire ndabakire mu kiganiro cacu cuno munsi aho tugiye kuvugana byinshi bitandukanye muriko birabera ngaho ubiha nibaza ko mwese musanzwe mubizi yuko ubu tuvugana iri mu minwe y'inyeshamba. Turashaka kubaza umusanzu wacu no munsi byinshi bitandukanye ariko reka manze ndamwakire abanza turavuze. Urakoze cyane kumikaze aha mu rugi wacu nizere ko ari dukurikirana ameze neza kandi tugiye kubana neza mu kino kiganiro una cyane ho vuze yuko tugiye guteba muri Uvira turaje twayage byinshi ego Uvira yarafashwe ego ariko nkuko mama mubivuga ngaha canke hari hashiye n'igihe kininiya bashaka kuyifata ariko ntibayifata biga byagenze gute kugira ngo bayifate? Icambere gituma igisagara ca Uvira cyafashwe nuko ndavuga yuko habaye ukwe ingeso mbi yibonekeje mu bakongomani ndavuga masanzwe barongoye FRDC ndetse n'abazanendo bamwe bamwe baravuga yuko bari mu bagize mu ruhara kugira ngo bashobore gutanga igisagara ca Uvira. Mwico gihe inyeshamba zaragerageje guhonga canke guha amafaranga menshi bano bandomboro ya soro canke bakiriwa nzenza abantu bakongomani birangira babangushije kino gisagara ca Uvira mu gihe n'ingabo z'ubundi zari kugira ngo zishobore kubafasha ubu nyamba uno munsi naje kugufasha kubaka inzu iyo nzu kayibomora none cyangwa nubaka nanje ndeka kubaka rero nuko vyagenze ku ngabo z'ubundi. Ingabo z'uburundi zararavye zica zibona yuko bamwe zagenda gufasha ntibashaka ubufasha ofite n'abantu b'abantu ngaho ingabo z'ubundi zategerezwa kureka ivyo bikorwa. Rero abariko baravuga ngo igituma Uvira yafashwe ngo rukomezi buke bw'ingabo z'uburundi ariko naganda babwire yuko Uvira yafashwe haciye imisi nk'ibiri ingabo z'uburundi atazikiri mu abige bibanza ibindazi ko mwagiye murabikurikirana kandi nta mpamvu bari kurwanira Uvira kandi ko ingabo za Kongo ziteko ziragwana kandi Uburundi bwagiye gufasha igihugu ca Kongo. Ivyo birumvikana abariko baravuga ko ari urukomezi buke bw'ingabo z'uburundi novuye ko bihenze cyane kandi rero bariko barabivuga bashobora gukwegera iyi M20 canke izinyisha amazigo cy'u Rwanda Prince wazovuga ko igeze cyo kidakomeye Prince azoba ariko ari kwegera imivumo n'amarira ibinda bivuze kuko bazoba bariko baravyura intare yisinziriye. Hari impamvu ndabivuze bino bintu muzobimbaza après X ego tuvuge yuko kuba barafashe Uvira ariko kubera igisirikare cyo Burundi cyari shaka yes of course kuko nyamba uno munsi FRDC igurishije Uvira ingabo zonke kagateka duteni n'umudazi ntambazo zikibintundura kandi ndabizi yuko inyeshamba bazigejeje kure cyane ko uraza umunsi wa mbere bakora amatake inyeshamba zarateye barazisubije inyuma bazishikana ahantu bitwa hafi y'Ubugarama hari ya ruguru za Kamanyoro warinze Kamanyoro sivyo mugambo yindi mishi ingabo z'Uburundi zimaze kuba ziva mu ivyo bibanza twarabonye inyeshamba zegera cyane mu buryo bwihuse mpaka mu gisagara ca Uvira. Rero vyerekana ni abusase ingabo z'Uburundi ko zivuga zigwane zari kubageza kure ariko kumbure uko byaciye bigenda kandi mu gisagara ni commandement bababwita itaha mugandazi ku bwabo abasikare b'igihugu cy'u Burundi ntibari kwemera kuvayo mu gitegeko n'itegeko baremeye baravuga ati reka tubanze tuhave kumbure umusikari ntashobora kuva mu bibanza aravura ko nyine bivuye ku bintu vyanganga hari impamvu kandi nyamba yarahavuye hariho n'impamvu yotuma nahasubira haha. Rero tureke gutera ingata igitarare abamwe bavuga itarare ngo mwitera ingata no munsi dushobora kubona counter attack bagakura mwizinyeshamba kandi birace mbere je hariho n'ikintu namaze sinovuga ko neretse ndazi yuko zino nyeshamba zidashobora kuragama mu gisagara ca Uvira. Mu ijambo wa Jason Excellence president w'igihugu ciza cyo Burundi yaje ati none ko M23 yafashe Uvira ubona yuko muzobana neza canke bimeze gute? Yabwiye ati nituzigira tubana neza na M23 nituzigera tubana neza na M23 kubera ko turabizi kari abanyarwanda kandi atamunyarwanda yifuriza iciza igihugu cyo Burundi ndetse nazanya nka Burundi babandi bafise umunoho w'igihugu na mu kiganiro cyaje twavuze ba Pacifique abo bitwa ba Magi ba Regisi Sinduhije
babandi ba coaching leta cyangwa ba sponsors za leta bara bari mu mahanga abo bose bitsinvye muri uno muhari w'inyeshamba RDF z'igihugu cy'u Rwanda. Rero kubana neza n'igihugu cy'ubundi M23 nibibaho. Ni nayo mpamvu ikiyafata mwabonye umupaka wugagwa, umupaka w'igihugu cy'ubundi na Kongo urugabo. Sinzi uko yabonye ku mafoto, ariko reka tubiye umwanya zero question dite, umwanya urashobora kutwereka ibije imbere kandi ndazi yuko bizokunda, tukabona inyeshamba zahakuwe kandi zishobora kuhakurwa ku nguvu cyangwa ikahakugwa na diplomasi. Amakuru dufise mu myakezi siryo rya mbere inyeshamba zazifashe Uvira, zarigeze kuyifata, zirafata za Goma, za Bukavu, za Karemi, ariko ijambo rimwe gusa ryaratumye inyeshamba zikugwa mu gice cyose zafashe zisubizwa mu gihugu cy'u Rwanda mu myaka irenganye. Rero n'uno munsi inyeshamba zitahakuwe mu buryo bwa diplomasi zirahakugwa n'inguvu, kandi izo nguvu ntibazomenya iyo zizananye. Byashobora kuba ari inguvu z'Imana cyangwa inguvu z'abana b'abantu. Ikirere nico nobabwira, ubundi bwo umuntu ntashobora kuva ahantu ovyo. Kandi rero gufata Uvira, urabeze Uvira kiri mu marembo y'igisagara ca Bujumbura, inyeshamba yako zihaba mu buryo bwituje, atabindi biganiro bibaye cyangwa atakindi kintu gikoze, Uvira irashobora kubisibanira. Leta ya Kongo ikavuga ati bafashe Uvira deja bafise Kongo yose 70%, kubera Uvira nagasagara gatomuga kari très stratégique. Urumva kuko urabona iside Kivu bisa no kwamaze kuyifata yose, kiretse ibice bimwe bibi. Iyi Uvira nagace kari très stratégique, kandi ikindi kintu zino nyeshamba gishobora kwagirira ibara. Rega haracyari hamayira ashobora kwinjira Uvira, FARDC ikagaruka. Urumva kuko hariho mwaye y'amato, FARDC ifise marine, izi nyeshamba nta marine zifise kuko nta n'uruzi zigira. Sinzi yuko zoba zabigiriye muri Rusizi iyo myitozo. Ibi byose biri mu vyerekana yuko zino nyeshamba zishobora kuhakugwa hatagize icyumvikana ko canke bagira ico bahurijeko. Murakoze cyane. Tuvuge rero yuko batokwicara ngo bashikame yuko umwanya n'umwanya bashobora kuba bakuru. Rega nabone ntibashikame. Urabona aho Colonel Nanga, urabona aho Makenga, barabizi neza ko bari nk'agati kari mu ruzi, kandi nyine barabizi ko umwanya n'umwanya bijeje bashobora kuba visha umwuna. Niyo mpamvu rero bona zino nyeshamba zitanaserebuye, ahubwo abafana nibo baserebuye kuruta zino nyeshamba, abafana bazo. Rero hari impamvu zino nyeshamba zitaserebuye kuba zigarurira igisagara ca Uvira, kandi zikayigarurira atarusoro ruvuze nkuko vyabaye Goma, Bukavu, za Sake, za Minova, nuko vyagenze no muri Uvira. Rero umwanya n'umwanya tudashobora kubona imbe bayitwa remontada, ni remontada cyangwa counter attack. Ni ivyo mugaje ntavyo zidemusivire mugabo ni analyse ziwanje. Yego Uvira yarafashwe. Mbega ubuzima muri Uvira bwa bifashe gute? Navuga yuko M23 yamaze kuhafata. Ico novuga nuko aho ibibanza byose ziyanyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zifashe, nuko ibintu bihinduka, ibintu kononekana, abenegihugu baricwa kandi cyane. Ibintu babwira yuko ku munsi w'ejo habonekanye imirambo myinshi y'abantu bishwe mu ijoro rimwe. Bishwe n'izinyeshamba. Bicwa kandi bamaze kuhafata. Yes. Bavuga yuko baje gukingira abenegihugu, ahubwo babaje kubamara. Ariko no gusigurira akantu kavuga cyo utahura cyumva. Abenegihugu badakunda zinyonyeshamba benshi barahunze bongera mu gihugu cyo Burundi. Haba nabandi bagumyeyo, ariko no babwira yuko mu bari Nyamurenge bari muri Uvira atanu yigeze avayo, kubera ko nabi wabo bari baje. Urabizi sinonda kwisigwa twabisiguriye mente, sivyo? Uno musanya Nyamurenge nibo bari muri Uvira batekanye, ba bantu bagumayo abandi bene wabo babanze guhunga nibo ariko barahura n'ibibazo nawe. Rero mwumve yuko ubuzima muri Uvira bwazimbye. Cambere amatara, ibice byinshi nta matara ariyo, barabaciye umuyaga nkuba, amazi niko ko. Rero twavuga yuko ibintu byahindutse kandi haracyari mu ntara. Aba bantu bagumyeho batari muri plan za M23 canke za Kagame, bose bategeza kugira ibibazo kuko ni bari muri plan.
dikabanyamurenge bo nyine bagume mu gisagara kuko nyamba FRDC cyangwa leta ya Kongo yaratanze imisi yo guhunga hakaba bagumayo ikazana Rostom ikavuga ati reka ndandura igisagara cyose hazohitanwa imibano izohitana babandi bari muri plan y'inyeshamba rero baratanze umwe ati umwe igihugu yumva adashyigikiye shamba yiza yovayo akabisa ibikorwa bya gisirikare bikahabera mugabo abanyamurenge bagumye bisigura yuko risike zose zizoba bazifata mu ntoki kandi bishobora gushoboka mu madisco twagiye turabona y'inyeshamba baravuze ati ni mu abari bahunze nibagaruke none bo bariko bababwira ngo bahunguke kandi batabashaka bavuze ngo ariko ngo bahunze ngo nibagaruke kugira ngo bereke amakungu yuko ari abantu beza ariko ahubwo abantu baci bakomeza guhunga cyane kuruta ubwa mbere y'inyeshamba zitarahafata abantu bakomeje guhunga ngaha muri Uvira nibo Burundi igisagara cyose bashaka kugihereza abanyamurenge yes twarababwiye ibice bagiye barafata byinshi bagiye barafasha batazanye Abanyamurenge bazana abandi banyarwanda bashasha bakabateragira sinzi yuko umse za Rucuru Goma yoyo ni y'abanyarwanda Goma ni y'abanyarwanda gusa ibindazi murabizi rero sinumva nto bisigura cyane kandi ego mbega twitege yuko izi ntambara zigiye kubandanya zikoma zibandanya ko mbona uduce twinshi bagoma batwigarurira iyi ntambara itarangiye vuba izoba nk'intambara ya Makedoni izoba ari nka za ntambara zimwe twumva muri ibi kuko ugereranije kuraba hariho abantu bakomeza kwegenyeza kugira izi ntambara zisekera ariko niko zishobora no kurangira ejo tukabyuka twumva ngo inyeshamba zose zasubiye iwabo mu Rwanda abakongomani bakaronka amahoro bakasubira iwabo bakaba mu miryango yabo byose ni igikorwa c'Imana kandi turabizi yuko izobikora ego mbega mu byasinywe uriya ko iheruka kuba Washington ico no bivuga ko ku munsi w'ishimwe nabisiguye nuko bigera ibihenda amaso kuko iyo bagiye mu masezerano imirwano icigwira kandi wibuke yuko aya masezerano yabaye mu gihe inyeshamba zariko zirajya izi nzoka zariko ziraratswa cyane igihe zirukangisha zikagezwa kure c'était le deux ou bien trois sivyo niho hacaba amasezerano duce tubona inyeshamba zitanguye kugira zikora amatake zigira n'amareyisite kumbure ntawe zivyavuye mu masezerano basha kuba bababwiye ati mukomeze mwubahiriza gahengo seserof mugabo ziyanyeshamba ugiye muri seserof niwo mwanya mwiza kugira ngo zishobore kugira offensive rero ibi byose birashoboka merci accord pe yarananiwe amako basinye yarananiwe kubwo wibaza ko ari igiki cyo hapa kiza guhagarika zino ntambara kizoyihagarika nuko bazozimiriza umuriro wa Juva mu gihugu cy'u Rwanda Kisekedi akaba decide havuga ati nyamba ngomba guhagarika intambara reka nanje intere siname inteko reka ntere ateri iyo biza biva hama bace baja muri equilibre umwe wese acacungira wiwe ntihagire usubira kuja kuvura uyundi niwo muti w'izo ntambara ego yoja gutera kandi twumvise neza yuko kugira bafate na Uvira abasirikare biwe isirikare ciwe babanje hari abasirikare b'umutima bose si cyo kimwe hari abasirikare b'umutima urazi yuko abeshi muri bari hejuru muri FRDC arabo kwa Kabila rero bari ko baronona ibintu kandi harimo n'abanyarwanda beshi urabizi nka urya yabaye chef d'état major muri mu Rwanda yabaye chef d'état major muri Kongo rya Kabarebe yarabaye yatwaye igisirikare Kabarebe igihe kitari gito muri Kongo rero keske gikuru kubera ari bo bari baranize amashuri niho baciye baje imbere bashika imbere ego reka ndakwingukije cyane ego ku byo duheje kuyaga nibaza ko tuza gusubira mu bindi biganiro tugende turabira hamwe iriko birabera ngaho hakurya kandi tugenda dufashanye no gutahura ko hari bamwe babitahura ukundi abandi bakabitahura ukundi ni byiza ko tuza turaronka amakuru amwe tukasigurirwa byinshi bitandukanye gace n'ibikira mwese muriko muradukurikirana tubure muri commentaire